gusa narakibagiwe uradutambira uko ubyumva ko uvyibuka wabigira nta na kimwe ni ndanatambye nene bijamo hariya mama yo cabona ko sigenda ikirara ntamba ku ishuri oya turabanyeshure twese urumva nyene reka ndabigira gusa ubu namenye ibindi usanga nzi gutamba utambe bijya nta na kimwe tukugumirize n'amashini abandi banyeshure aho gusa ndirimba gato nyene nako niko nyibu nta kibazo ebana mubigire mubishiremo inkuru turabishiramwo n'utuntu twiza so kagikoko mama we caraje kiramagara ntuzewe ndinumira kirasubira ntuzewe ndikawusha kiradodo 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 ndabereka akantu tugira tugire turahugumiriza uratamba wewe turakutamba ugaharaka kwiranga Chagikoko mama we caraje kiramagara ntuzewe ndinumira kirasubira wendi kawusha kiradododora 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 Chagikoko mama we caraje kiramagara ntuzewe ndinumira kirasubira basha wendi kawusha kiradododora 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 ndabaye mwiriwe canke mwaramutse umwe wese bivanye naho aherereye comme d'habitude c'est Marie Grace Zele Mitera Gaga la grande la belle reine pour toujours uyu munsi tukaba twashimye kubategura ikiganiro kuri Safe School nkuko mubibona tukaba twateguye show tuzakuba turi kumwe n'abanyeshure baho mushikare kugumana nacu kugira ngo dushikare kubaho ibintu bimeze neza hano dufise umunyeshuri umwe muri benshi cyane bahari turakwakiriye kuri PITV murakoze urashobora kwitondora abakunzi bariko baradukurikirana mbanje kubashimira cyane TV yashoboye kwa yo tugendera kuri Safe School yego ku mazina yanje sanzwe nitwa Niyongabo Pacifique agatazirano benshi bakunze kwita gato karakura gato karakura sisiko Simba aka Simba okay ndaza gukoresha ako ka Simba ni bon none Simba bon iyo bavuze ngo gato karakura kwanza umengo no mugani w'ikirundi canke mwibutsa umuntu ashobora kubyita uko ashaka bivanye naho yakuriye wewe kubgawe wiyumvira ko ari kubera ikibakisa ako kana je mpamvu banyise gato karakura ubundi naje nkabishiramo uruhara ko kuba no kwitwa gato karakura mva kure naje muri no town muri capitale naje ni kure mu majambo makanumva mu kirundo ni kure nawe cyo byumva niko rero burya uri umwana wa hariya kugira ushikinu uje kwiga ikintu kidasanzwe rero ushitsi no byumvikana kumenga nta kintu uzovamo ariko après yivyigwa cyangwa ivyakuzanye usanga urundi muntu rero we cyagiye wibaza ngo uri mutoya ugera kwindi ntambwe ugasanga waduze kagato kaca kakutse bon nk'indoto ya mbere wari ufise ukiri mu kirundo kubera ko bon twebwe abantu ba ruguru naderekanishiremwo ubu turabagenzi shobora kuvuga ati mana sinshaka gupfa ntabonye vraiment nawe no muji wa Bujumbura wewe nawe kubgawe basi nk'ikintu ahanini ncagutera kumva umengo wowe ni Bujumbura ni nk'iki so nk'ikintu hari ni cyantera kuba no kumva noshiki Bujumbura n'indoto ya mbere nari mfise yego yari yo kuba noshika kuko hari ukuntu uruguru dukunda kumviriza radio ukavuga none bino bintu biriko bivugira mu radio nibiki n'abantu barimwo cyangwa nibiki nanje barambwira ati
ebana ibujumbura ni ibyo bintu byose bivugirwa ndavuga nk'isiki bujumbura ikintu cyambere nzipfuza gushika mu radio. Okay, abakunzi badukurikiranye ngira ngo mu Kirundo baraza kubisha mu comment bavuga ati umwe muri wa yashigikiye. Hano dusudukesyo dukeya dusanzwe vraiment turi simple. Are you ready? Udukesyo. Ego. Utubazo. Uriteguye iri prêt? Tujanye n'ivyo twize cyane n'bisanzwe. Nudukesyo turi ferme dusanzwe. Okay, ako bikunda ndishura ako byanka sinisha. Nakibazo. Akambere rero. Jewe fise ingurube zitanu. Ingurube zitanu. Fise ingurube zitanu mvirize neza. Okay. Hanyuma ariko shaka isato ziza kuvamo muri izo ngurube. Mbega muri ico gihe nzakuronka isato zingana gute? Mu ngurube zitanu ushakamo isato ziva muri izo ngurube. Ego. Mu izo ngurube haza kuvamo isato zitanu nyene. Okay. Akabazo ka kabiri. Okay. No, bon. Miburo afise abana batatu. Okay. Muri abo bana batatu akunda umuhererezi cyane. Agiye mu isoko Miburo asanze hasigaye ibigori bibiri. Ariko kubera akunda wa mwana cyane ashaka ko wamuherereza aza kurya ikigori gikwiye. Mugabe ico kigori gikwiye mu kukijya kuwo mwana nashaka kuza guteranya bakuru biwe. Yo bigenza gute kugira ngo ashobore kuorganiza neza abana bakuru ntibaze gushavura kandi umuherereza ajya ikigori gikwiye. Okay. Uvuze ko Miburo yagiye mu soko asangamo ibigori bibiri afise abana batatu ariko kunda umwana umwe w'umuhererezi. Ni wakunda cyane kandi yifuza yuko uwo mwana w'umuhererezi aza kukijya abandi ntibarakare. Yego. Kandi ajya ikigori gikwiye mu bigori bibiri bihari afise abana batatu. Okay, reka ndatishure. Umbajije ati yo bigenza nte kugira bigende gute? Okay. Miburo kubera asanzwe akunda umwana umwe. Yo gitora ico kigori akakigura. Cagura ca kigori kimwe. Agura bibiri. Aguze bibiri. Wa mwana kimwe gitwara kwacu misashe yacu. Ikindi mu yindi sashe. Acafata ca kigori kimwe. Akimanyuriye babandi babiri. Bamatemera sana. Ahejeje kukimanyura baje babiri. Nyene bana wa mwana mere nk'ubushavura umuhererezi agire yuko ubwo papa we atamuhaye acarira umwana keshi papa baranyimye ikiniki ico papa cakora Miburo acakura y'urugori runini acavuga ati ndaguhebeye nico naje nayo kwimanyurira acagiha wa muhererezi. Voilà. Akandi kabazi kamatsiko inkokokazi yanje yama imvyutsa misi yose mwijoro hagiye hageze ko ndyama minuit 1h. Inkokokazi yanje yama imvyutsa ariko shaka kugerageza uburyo bwose itazosubira kubika mu mwanya hageze ko nduhuka kubera ko mba ndushe mbashaka kuruhuka. Anzureke inkokokazi irabika. Wow. Inkokokazi ni oya nikibazo inkokokazi yanje yiwanje yama ibika minuit vers 1h kandi je mbandushe mbashaka kuryama. Ngira rero kuno no bigenza kugira izo zibika amasaha izindi zibikirako peut-être hajya habageze ko umuntu akanguka kugira itegura je mu yindi mirimo no bigenza gute? Okay. Inkokokazi yawewe ifise problème yo kuzirabika amasaha atariye. Ego. Ariko wifuza kungena iyo nkokokazi yo zirabikira ayandi masaha zindi nkokokazi zibikira. Ego. Ega nta wundi muti nukuyirya. Nta wundi none no yivura. Nta wundi muti nukuyirya. Okay. Bon. Oh. Janje yabyaye abana 7. Abyara abana 7 ku mugore umwe. Abyara abandi bana 4 kundi mugore. Ya subira musi ndavyo. Afise abana 12. Jamzi. Yabyaye abana 7 ku mugore umwe. Abyara abandi 4 kundi mugore. Okay. Yongera abyara umwana umwe. Wiyumvira ko uwo muntu yobarinde. Yabyaye abana 4 ku mugore umwe.
yongera avyara abandi bana bane ku wundi mugore. Oya. Umviriza neza. Afise abana 12. Okay. Indwi yabavyaye ku mugore umwe, bandi bana bavyara ku wundi, n'uwundi ku wundi. Okay. Ninde? Numva dafise abagore batatu. Ndiko ndakubaza uwo muntu ninde? Wibaza ko yoba ari inde? Nibaza ko yoba yavyaye abana 12. Ku mugore umwe avyara bane. Yundi avyara indwi, ku yundi yavyaye indwi. Urumva? Aca avyara n'uwundi umwe. Ku wundi mugore. Yego. Muri make afise abagore batatu. Uwo muntu uko yoba yitwa? Uwo ni James. Sawa, wakoze. Uri ready? Ego. Witwa nde? Makarakiza Andre. Andre. Okay, msa akabazo kamwe k'amatsiko nkuko nabajije uyundi. Jewe ni ku nkombe y'inyanja. Hagati mu kiyaga harimo igiti c'umucungwe. Jewe shaka kurya umucungwe. Ariko hafi yanje nta bwato mbona kandi hagati y'ico giti hakikujwe amahwa. Donc sifise ukuntu nza gushobora kuja hagati mu kiyaga kugira nurire ca giti kuko kuri ca giti hariko umusazi. Je nanje ndiho bord no bigenza gute kugira nshobore kurya umucungwe? Urumva sinza gufata ubwato kuko nabwo mfise hafi kandi niyo no buronka ngo ngende sinda kuronka ukuntu ndonka kuko tuto tuyico giti hari hamaho. Mbwira ukuntu nashaka kubigenza kugira njye umucungwe. Ngira ndaguhe inyishu ibere nyene ushobora kwa. Twebwe abi systeme dufise. Ufata ico bita urukero. Bacagarara ku nkombe y'uruzi. Ku nkombe y'uruzi. Hanyuma ugaca ufata gwa rukero ukaruduza no kuri wa mucungwe. Hamuga chumanu. Hamuga chugorogera mu mazi wa mucungwe. Ugacha uruhuka. Bon, deja kumbwira ndi kuri bo. Ko noronka urukero ushobora kugira hagati mu kiyaga. Niki? Bon. Kitwisho. Ore. Amazina yanje nitwa Niyonizigiye Bazile. Ego. Amangerageje kwishura ico kibazo. Kuko urumva ico giti kiriko umusazi. Kandi hariko ico giti mwana giti c'umwembe kiriko umusazi. Sindonko kungene nshobora kuba no kwamura. Kugira ngo ndonko kungene ndonka uwo mwembe mu gihimba ndagushaka. Je ntora ibuye nkatera wa musazi maze kumutera wa musazi nawe ko ntabera iri hafi cyatora wa mwembe akaca ntera aca ndawuronkeramo. Okay, bon. Warize muri primaire. Yego. Mbega woturirimbira uririmbo ruhayagiza ubumwe bw'abarundi. Ubumwe bw'abarundi. Yego. Yego, ahubwo onzi. Jago twumva. Ewe Burundi. Tugatera Burundi kibaye cyacu. Ruhayagiza ubumwe bw'abarundi. Apana igihugu cyacu cy'u Burundi. Ubumwe bw'abarundi. Okay, ndayibutse. Itariki ya mbere y'ukwezi kwa Mukakaro. Ubumwe bw'abarundi. Ya nayo nzi. Dushaka umukobwa umwe nawe ari pre. Mukobwa ari prete. Aturirimbira indirimbo ihayagiza igihugu cyacu cy'u Burundi. Aturirimbira indirimbo ihayagiza ubumwe bw'abarundi. Ubumwe bw'abarundi. Okay, mwese basi. Oya mwese mwamumbesha kubera ndabizi hari wereye. Turirimbira. Turirimbira umwe bw'abarundi. N'umuheto w'abasogokuru wadusigina Abandi mureke. nae y'Uburundi. Wewe nawe.
Yo. Umukobwa duteye tururi. Ayituririmbe. Ni quiz. Izina ryawe. Kira muri microphone. Inde? Shimirimana Josiane. Umeze neza. Ego. Ndakwakiriye kuri PITV. Merci. Ndamusaba konti. Gira guki? Ndabaramukije. Voilà. Dushaka umukobwa aduteturura ngaha kuri Safe School. Aturirimbire indirimbo yagize ubumwe bw'u Burundi. Okay. Ego. Nenga ndayishoboye. Tako. Ubumwe bw'abarundi mu bato n'abasokuru badushingira intahe soko ridakama muraro n'uburamuko bw'abato n'abakuze uri nk'inzo y'Uburundi uri nk'inzo y'iterambere uri nk'inzo y'intwaro intwaro rusange idusange ubumwe bw'abarundi Okay. Najeje. Ni sawa? Ni sawa najeje. Umeze neza? Najeje. Nta kibazo? Okay. Akainsolite ka mbere wibuka ukiri nko muri primaire? Nkiri muri primaire. N'akantu wowe warakoze wibuka? Ako nakoze. Ego. Ari ikintu twebwe aho twiga ari ikintu bitwa imyohe sinzi ko ngaba yizi abana y'Ubujumbura bimvukira nayo bazi imyohe sinzi ko yizi bimwe bitwa ino bayitwa gute imwe bakora mu isosi ayo bakora mu isupu usanga imeze neza hari kuntu rero twe twayitwara ku ishure twayitwara mu kabido twitwaje ngo tuze gutana amazi oya nanzara yari ihari ariko rero dutekeyemo iyo myohe byasa tuze turayiberegeta ajya dusose muri pause niko rero nigeze kuyiberegeta ndi mu ishure Chasa monsieur aje gutembera nkuko acasanga urubere hasi nka kujya kwimbeba zaho none yarankubise acantuma n'umuvyeyi aho kantu sinzofa ndakibagiwe kwera nyatari nako akaririmbo wibuka wigeze kuririmbira mu gihe cyo kuririmbira amanota tugira muri kuririmbira amanota twari twishi nana kimwe tugiye kamwe muri twe akaririmbo twakunda kuririmba twese twari nka bese ko niko twari tuzi konyene vuga tu Chagikoko mama we charaje Kiromagara nuze wendika Kiradeira mama wendika usha Let's go Kirado do kirado do Abatira ingene mwakagira So tukomera mas tukukumirize twere oya muri make tugumirize uduhesho turi muri pause ubundi ni muri pause tugumirize gusa narakibagiwe oya uradutambira uko byumva ko uvyibuka wabigira nta kimwe ni ndanatambe nene bijamo ari turabikata narakiye mama yo cawe nako sigiye ndikirara ntamba ku ishuri oya turabanyeshure twese urumva nyene reka ndabigira gusa ubu namenye ibindi usanga nzi gutamba utambe bijya nta na kimwe tukugumirize n'amashini abandi banyeshure aho gusa ndirimba gatoya nyene nako niko nyibuka nta kibazo Ewana mubigire mubishiremo inkuru turabishiramwo n'utuntu twiza so Chagikoko mama we charaje Kiramagara ntuzewe ndinumira Kirasubira ntuzewe ndikausha Kirado ndabereka akantu tugira tugume muri iyo mudu nyene akadensi kamwe wo tuzana ngara tugira akadensi nivyo
akadesi kamwe nibyo je nahejeje nawe uza kugira gutya nta na kimwe akadesi kamwe nibyo duhera kuri wewe wewe gira turatora umwe nta na kimwe twagiye amashi twese nazenga twese Okay. mubibona tukaba twari ngaho ku kigo Safe School tukaba twari kumwe n'abanyeshure baho twabanye mu bihe byiza kandi ko bimeze ko turaryohewe cyane rero turafite akabazo gatoya gasanzwe bega ubu turi mu gihe aho igice ca mbere gisa nkaho kiriko kiregegwa imbere bisa nkaho giheze bega kuva mushitse ngaho ku ishuri nta ntambamye muragira canke nta kintu coba caragaragaye gishobora kuba carabagoye bivanye nk'amasection miga canke ikindi kintu birashoboka navyo kuko urumva abanyeshure iyo baba bari mu gihe c'ishure bahura n'utuntu twinshi tugiye dutandukanye nko ku bwawe mushiki wacu canke ntumbaze nta ntambamye uragira ngaho ku ishuri cyajewe mu bisanzwe wapi nta mpambamye n'imwe ndagira oya ibintu byose bimeze fresh toilette baguma bazisukura usanga amashuri baguma bakubura bikaba ibintu VIP nyene ubwo tuba tugira umwanda nyene dusanga ejo babigize fresh no kuvuga wowe ikibazo wari kugira atari cyo c'umwanda sino ibindi byose c'est mieux ibindi byose ni sawa kweli mbega iyo tuvuze ishengero n'isengero ni tandukaniro ririmo ishengero n'isengero ishengero n'isengero donc je mvuga ishengero itandukaniro donc ikinjemo nicyo nyene mvuga ariko kenshi ishengero niryo rikunda kuja imbere kuko mvuze isengero donc bevana naho umuntu wese yagiye akurira sico kimwe umva abintu bashaka kuvuga ishengero ariko hari umuntu ashaka kuvukira ahantu akavuga ngo isengero okay itandukaniro riri hagati ya water na ora
water na water. Mu ncamake nta tandukaniro rihari, gusa itandukaniro numva ririmo ni pronunciation. Water ni mu English British, ni English American, water ni English British. Nawe ni kuvyumva? nuko nyene Nuko nyene gute? uko nyene nabivuze Bisubiremo. bana naho umuntu yakwinjira bitegeye neza. Ntabwo wabitegeye neza. Uratubesha. Engero ni shengero. Oya sivyo twavuze. Iyo itandukaniro riri hagati ya water na water. Wola ni iki? Water nzi ko ari amazi. Wola nayo. Wola ntayo nzi. Water ntayo. Nzi water. Uzi Now, itandukaniro riri hagati ya water na water. Engoyu mumeru acha yishu Ni sawa? Sawa. Meze neza? Ego. Bitwago. Nitwaje Diane. Uri keza di? Murakoze. Okay. Itandukaniro riri hagati ya water na water. Cyose nico kimwe, je mba numva ne byose amazi. Nico kimwe. Je nishu. Niko nawe vyumva? Ego nanje nuko ndavyumva nyene. Okay. Nyene wote. Je nishu. Diane we. Diane.